kuko akanona k'ibiwe lakini mwenye neno kwa nyuma yangu ariko n'ijambo ari nyuma yacu. Rero niba utari kurabona jewe niko ndabona kuko rero yaduhamagaye kandi niwe yashoboye kuduhamagara mu rugendo rw'ububi. Umusore nkaje guhagarara hano si byoroshye. Narigeze kuja mu kibanza kiraho maze turaba hirya no hino cyangwa nabubaho batandukanye maze turaba impamvu naraba no mu buryo nkaba neza cyenda agasore gatoya nkaca numva amarira menshi ariko araza cyangwa tukama cyangwa arira Imana maze guheza umuntu ntaca arampamagara arambwira ati uyu munsi wabaramanje nkaba kubera iki kuko nabonye ukukama muri icyo kibanza kandi warakubaho muri icyo kibanza nkaba tumbabarire nibutse aho Yesu yankuye. Haleluya. Bashobora gusanga ari umwami wacu reka umusomyi adusomere ubutumwa bwiza bwa Matayo 24 bakuzanira intebe yawe wicaye hano kuko kugenda ugaruka si byoroshye. Niba bakadukumva tukumve twese, niba bakayagakavanga tukumve twese. Yesu arasohoka ava mu rusengero akigenda abigishwa be baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero ababwira ati mubona ibyo byose bababwire ukuri aha ntazosigazwa ibuye rigeretswe ku rindi ridasambuye hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa biwe baramwegera biherera baramubaza bati tubwire ibyo bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizoba iki cyo kuza kwawe n'icy'umubare w'isi. Buri kimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera mu ijoro, amoko yose yo mu isi azororoka, bazobona umwana w'umuntu ajya mu bicu byo ku ijuru ari ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'izirenga n'izamba bakoranye abatoranijwe biwe bave mu irembo rimwe guhera ijuru ritangirira kugeza iyo rihereza. Amen. Amen. Naweza kukueleza hapo tunashukuru kwa igitabo cyawe tukabana maso. Yewe urasoma. Niba nasoma turasaba ubitegereze. Yewe ndetse abantu ndabizi. Ikiwa barasigura abantu barasoma. Kandi abantu n'abantu usanga badafite umwanya wo gusoma Bibiliya mu biga bakavuga profita gusomera mu rusengero, ariko igikenewe cyari cy'ingirakamaro ijambo ry'Imana ryashoboye kukuzako. Nicyo gituma ndagusaba gutega amatwi yawe. Hari igihe ijambo ridusaba ikiguzi, umwanya w'amasengesho, hari igihe bidusaba no kwitandukanya n'imiryango. Ndasaba ngo umufashe. Yesu yatumye umuntu umwe gusa kandi uyo niyaza kumva buri jewe umugoroba ndazamutanga ikigereranyo ku mwami Yesu. Haleluya. Ndazamubwira ati igikorwa wampaye nagikoze. Amen. Amen. Aha ni muhira, aha twese muratuzi. Haleluya.
gerageza umucunguzi azogaruka kandi mubwire n'ijwi rikomeye mubwire ati taravugana ababwira ababyeyi zawe n'abakozi b'Imana amubwirane gerageza umucunguzi azogaruka Yesu azogaruka niba uri umusuma niba uri umusambanyi niba uri umurozi ndagutangarije muri kino gitondo Yesu azogaruka rero hariho umunsi umwe hariho ijoro rimwe hariho uburingabo bumwe kandi hariho n'igihe kimwe umucunguzi azogaruka kandi umucunguzi azogaruka kuko yarabivuze kuko yarabivugishije azogaruka kandi ibyo biramunezero kandi ibyo biramubyizihiro kandi ibyo biramuhereza icyizere kuko umunsi umwe umucunguzi azogaruka kandi umunsi umwe tuzongera amaso yacu azomwitegereza abera bazomubona kandi n'abanyabyaha bose bazomubona ariko azogaruka kandi azogaruka kuko izi nkuru zanjye izi nkuru ngiye kuvuga ku byerekeye igihe cyo kugaruka kwa Yesu Bibiliya iravuga ngo Yesu asohoka yasohotse mu rushengero abigisha biwe baca baramutako kugira ngo bashobore kubabwira baravuga ati ngo mwami wacu ngo ibintu ni byiza kandi byubatswe ku mabuye y'igiciro byubatswe ku giciro kinini Yesu arababwira ngo nk'uko mubona nta buye na rimwe bizosigara rigerekeje ku yindi byose bizosambuka Bibiliya iravuga ngo abigishwa be baranyuzako abigishwa be baramubwira bagatubwirisha tubwire inkuru zerekeranye n'igihugu kandi tubwire ibimenyetso bizerekana Yesu arababwira ngo muri icyo gihe ngo hasoza abavugisha benshi b'ibinyoma kandi bazotiriza benshi uyu munsi abavugisha b'ibinyoma baraje kandi no muri iri shengero barimo kandi baravugisha ku by'ubureshi kandi ibimenyetso cyo kuza kwa Yesu arababwira kandi arabati mu gihanga rizotera irindi muri iki gihe turimo amahanga yose ngo hazoba hariho intambara uyu munsi turumva intambara abantu bafite ingorane z'intambara abantu bafite ubwoba bw'intambara ariko ndakubwira ibyo ni ibimenyetso byo kuza kwa Kristo kandi aravuga kandi urukundo rwa benshi ruzokwirana uyu munsi nta rukundo rw'abantu abakristo barangana abakristo bonyine barashobora kwitandukanya barashobora guhana n'amashyamba kandi ibyo ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo kandi arababwira
bazohashika, no Kinama bazohashika, no Buterere bazohashika, no Cibitoke bazohashika, hose bazohashika. Kandi bizamba bizoturuka, izamba izovuga, abera bose bazomusanganira. Yesu azogaruka. Yesu azogaruka. Uyu munsi babararirimba, uyu munsi bakarongora, abandi bakarongorwa, kandi abantu benshi buzuye amashengero, kandi bagasenga, ariko ntibashobora gutahura yuko Yesu azogaruka. Yesu azogaruka. Azogaruka gukora ishengero. Icyo dushaka kuvuga ngo Yesu azogaruka. Kandi azogaruka. Kandi azogaruka gukora ishengero. Umunsi umwe narigeze kuba bizoza imana nzabiguze. Cyangwa abamarayika, umumarayika avuza inzamba. Reka nanjye nitize igitero. Amaze kuvuza inzamba, cyangwa ariko ndanyakugwa, cyangwa nanyakuwe, kandi uko kunyakugwa nyine, cyandamiza munsi ikaba hasi, cyangwa murengere ngaha mu rushengero, cyangwa abantu benshi, kandi bari mu mibiri y'abarinzi, bari no mu migwi, ariko cyangwa basigaye mw'isi. Ndashaka ndakubwire ngo kandi uzotangara, kandi ndatangara cyane, cyangwa amashusho y'abantu, kandi abo bantu ndabazi, kandi bafite amajwi meza meza, kandi baririmba neza, cyangwa abakozi b'Imana, kandi baba bavuze ubutumwa, bakavuga ubutumwa neza, ariko ndatangara kuba basigaye mw'isi, cyangwa nanyakuwe, cyangwa umwami Yesu ari mu bwiza bwiwe, cyangwa ndi mu munezero. Ndatangara kuvuga ndasezera isi, nibifata ndamuseze kuko ngiye kuruha. Imibabaro yanjye yose nshaka ndakubwire ngo Yesu azogaruka, kandi azogaruka, kandi azoza gukora ishengero. Ishengero ni nyamba, oya ishengero si pekabari, ishengero si bagabo, oya si korari y'abantu, oya si abakozi b'Imana, ariko ishengero n'abizeye Kristo bacomereza ubugingo bwabo, kandi bw'umwami, kandi izina ryo kwitwa abakristo, abo nibo bazoshobora kumusanga, abo nibo shengero, abo nibo bazoshobora kuja mw'ijuru, abo nibo bazoshobora kuba umucunguzi. Igihe uyu munsi abenshi bariko barananirwa, kandi bakora k'ubutumwa, ariko kandi atari ubuzima bwabo, kandi benshi biyaro bitarwa, kandi Yesu aravuga, Yesu aravuga uyu munsi abenshi bazoza bati ngo mwami Mana, ngo twarakoze ibimenyetso, twarakoze ibimenyetso mw'izina ryawe, twarasengeye abarwayi, kandi barakira, bararirimbye neza, kandi ntabwo bagahezagirwa, kandi baratanze ibigiracumi, kandi ingaruka zigenda neza, kandi kino kintu kirakorwa neza. Ibi byose turabibona, kandi na kamera tukayibona, ariko Yesu ahamagara abumvira sinigeze ndabamenya, ariko Yesu azoza gukora ishengero. Abasimensi kumwami Yesu, abasimensi kumwami Yesu, kuko uzoza mw'ijuru.
ku buzima bwawe kuko ubuzima bwawe budashobora kwimana. Yesu azoza gukora ishengero. Muri iyi nzira avuga ngo Yesu azoza kandi azoza gukora ishengero kandi azotora intanga nuko ntibashoboye kunyigura. Yatanze ubugingo bwiwe, yatanze ubuzima bwiwe, yatanze ubuzima bwiwe kandi akamucungura. Haleluya. Umunsi umwe narigeze kuba ndi ku buriri bw'umwami candarira amaze kwibuka Yesu, ariko ukwibuka kwanje bikaguma binzanira Yesu wamwireze cyangwa umenga cyangwa ipfuye cyangwa umwami Yesu ndagusabye ikintu kimwe, sabye kukubona kwigororoka ku musaraba. Ayo masengesho maze kuyasenga umunsi umwe njyamye ndishyurirwa Yesu cyabona Yesu ari ku giti cyangwa muri iyo yerekwa cyanangwa gukora amasozi ndashaka kuvugira Yesu azogaruka kandi azogaruka azoza gukora ishengero, azoza gukora ishengero. Reka mvuge ibintu bibiri. Icya mbere azoza gukora ishengero kugira ngo ashobore kubana nayo iteka ryose. Rero intumbero y'ibi ayo gukora ishengero ni kugira ngo ashobore kubana nayo ibihe byose. Tuzobana n'umucunguzi, tuzobana n'umwami w'abantu, tuzobana n'umukiza, tuzobana n'imbonankubone kandi tuzaba umunezero. Niko ndabona ingene ncungura kenshi ndakora kubivuga. Hari igihe duca mu minsi mikuru ukumva babwira ngo batumva ariko batangura kandi by'ukuri nibo batangura bagatangura gukora ziriya ntare nziza nziza, bagatora tujya tunyama twiza twiza, bagatora udukoko twiza twiza. Rero hari igihe tuza gushyikirirwa inyama zamaze guhera, inkoko zamaze guhera, umunsi umwe bazirahindurira hasi natwe bato bato dushyikirirwa. Ariko mu ijuru ntihazabaho umutoya, ntihazabaho umukuru, twese tuzatunganya kandi tuza twicaye ku meza, tuba twicaye ku gikombe kimwe kandi tuzakwicara muri Yesu, tuzasangira na Yesu, tuzakora ko Yesu kandi izomubona kandi izonezera kandi ibyo ni byo byizihiro ishengero rifise. Tuzobana n'umucunguzi ibihe byose, tuzobana nawe ibihe n'ibihe byose kandi ibyo ni byo byizihiro kandi ibyo ni byo ishengero ryiteze kandi tuzobana n'umukiza ibihe byose. Ijuru ntakarengane kazobagahari, oya ntabirabure nta b'inzobe bazoba bahari, ariko ko jewe isakayobe ntakibikore, ariko rero Yesu nzoba nsa nawe, nzoba nicaranye nawe, nzobitegereza ndahishurirwa Yohana 17 abona ishengero riri akabona ikoraniro abona avuga ubutumwa
imbere y'Imana kandi bafite amashami y'ibigazi bakora washemagizwe oya nta joro rizwe rigihari oya nta gutaga kandi tuzomurikirwa na Yesu ibihe byose kandi azogaruka gutora ishengero kandi bajya bihanye kandi bakira muri ibyaha byabo kandi bitandukanije abamaze kuvuga kabiri abo nibo Yesu azoza gutora muri bo nta cy'amoko bafise oya nta kuvuga ngo nibize oya kuko aho bari bafise umwami umwe badafise umucunguzi umwe kandi bafise ibyisto bimwe kandi ingeso ni zimwe kandi ibyagezo ni bimwe kuko umucunguzi wabo ni umwe gusa kandi bose bacungwe n'amaraso yiwe kandi iryo shengero Yesu azaza gutora kandi nibyo bikenewe uwo munsi ze ndakuboneye tugatera nawe wahashika tugatera wahise nawe utumishi nawe utumishi nawe kandi iryo ryo shengero rizoshobora kubona Yesu kandi muri bo bafite umunezero muri bo bafite indirimbo igihe cyose baba biyeza mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana oya muri bo n'ibihumanya oya kubyifungurwa cyane ku mafaranga cyane ku kintu icyo ari cyo cyose uyu munsi uzotangara abantu benshi bakunda kurwara amahera uyu munsi uzotangara abantu benshi cyane barihumanya kubera ibifungurwa ariko ishengero ry'Imana igihe turimo igihe cyo kwiyeza kuko Yesu ari kuza kandi Yesu ari kuruga ari kadodo kandi ubisubuti wese azoshobora kwinjira azokwicarana nawe kandi iryo shengero Yesu agiye gutora azokwicarana nawe igihe cyose oya nta kibazo bigihari oya nta kibazo bigihari kandi nta bibazo bizoba bihari kandi icyo gihe ntuzoshobora gutanga abari gufungura icyo gihe no kurwara no kubyimba ni jewe oya twese tuzotura abageni nk'umwagazi w'intama tuzoba twicaye tuberewe jewe uzoba nambaye ubushumbi nzoba ndiko ndakaka oya sizoba mfise ishusho sizoba mfise intege zoba mfise umubiri mushasha kandi nzoba ari umucunguzi kuko Yesu azoba ameze nanje niko nzoba ameze nzogenda ndiko ndinginga niko genda bukebuke ninginga n'icara cy'ibata oya nta ngorane ikibazo gihari kuko azoba yaracunze umwagazi w'Imana turashobora gukora amashyi menshi icya kabiri azodutora kugira bakomeye ibitsibo ingongane b'ijuru azokwambika igitsibo haleluya ariko ntaze kugatwara oya ndimo ndanaka ikigereranyo b'ijuru azomenya ko cewe uyu azoba uyu cyane jewe cyane wewe Yesu azotwambika
ijoro kandi nta muntu n'umwe azoshobora kugitunyaga kuko tutwa kanditswe na Kristo. Icyo gihe ari umunezero imana rivuze itorire Bibiliya iravuga ngo abamuziga kw'ibyo ngo bariyeza kuko nawe nyine ari wera ngo atazabyifuza bifuza kwinjira mu ijuru nabo nyine bariyeza kuko nawe nyine ari wera uwo munsi azora umunezero uzogendagenda mu ijuru. Pawulo aravuga ngo ibyo amaso atarabona ibintu utarumva kandi ibyo ni byo Imana ibikiye abayikunda. Icyo gihe tuzozibonera ariko icyo nzi Yesu azoga ati kaze nana azoba kaze azonyambika igisibo kandi icyo gihe nzonezerwa nzoririmba bashimagizwe icyo gihe zora umunezero ni hazoba umusoro ni hazoba umurango ni hazoba abatanga oya mugo mwikura kurya twese tuzambaye ibiti bashasha twambaye umubiri mushasha twambaye umubiri udashobora gupfa umubiri udashobora kurwara niwo tuzokwambara kandi uzora umunezero uwo munsi kandi ndakeneye kuza gukora mu ijuru. Nifuza ko umunsi umwe nzogusanga mu ijuru Yesu azogaruka gukora ishengero kandi icya kabiri azogaruka gusubiza mu nkoko abasiriwe bose. Yohana arahishurira aravuga ati ngo muri yaje ngo kandi atageze n'ibiciro bigisha byose nzogaruka kandi abantu bose bazomwitegereza kandi ngo bazorogesha akabona imbere y'ijoro kuko azobasubiza mu muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Umuntu wese azoyibona Yesu nawe uzobiba yazobaho umugenama yazobaho abanyamafaranga uyu munsi baba bafite icyubahiro kuko baba bakunda Yesu ariko uwo munsi ibintu byose bizoshirwa habona abakozi kandi icyo wanegeje kandi n'ibyo wabishije kandi abahungu bose basambanyije abakobwa bose basambanyije bose bavuze byose bizoshirwa habona kandi byose uzobyitegereza. Uwo munsi azora umunsi wo kuvuga amenyo benshi bazovuga ngo twongeze iyo namenya mwagize wa kare iyo namenya nari kureka ibi urabikora wihishije kandi Imana ikihorera ariko umunsi umwe Imana izahashyira yibonekeza Imana izobwira kimwe kimwe ku kindi kuva mu ntango gushitsa oya nta cyubahiro cy'ubuzima twese turasaba twese duhaguruke reka duhaguruke twese
nimba usaba nisokora nimba kuvuga abandi n'abisabirwa uyu munsi babarabego kandi bakabareba mu bisho uyu munsi barasanga mu bisho kandi umugabo wawe inzu nta byatsi kandi umugore wawe urabimurishije kandi ufise ingeso mbi kandi n'umubyeyi wawe nta byatsi kandi ukegera mu bigo nabi kandi bakakurata bakavuga ati by'ukuri umubwiza mwiza kandi birashoboka gutanga ikibazo cyiza cyangwa atanga agahembo keza ahantu umubwira akakuvuga neza akavuga by'ukuri umubwiza mwiza ariko uwo munsi byose bizoshirwa hamwe intebe y'imanza izokururuka na Yesu azoza Yesu azokwicarako nawe uzumvise ibifaransa byinshi nawe uzumvise ibyongereza byinshi nawe uzumvise amafaranga menshi uzohagarara imbere y'Imana izina ryawe rihamagazwe kandi izina ryawe bazorihamagara kandi uzocika urubanza bashobora kwicara uko nyine wahagaze niko uzohagarara imbere y'Imana imbere y'Imana oya ibizoshobora kuraba oya ntuzokwinyegeza ntuzoshobora guhunga kandi ntuzoshobora kumupfisa umuvugizi uwo munsi nimba uri umurozi uwo munsi uzomenyekana umunsi uraroga ntabyo tuzi kandi urabikora wihishije birashoboka ukabikorora kandi ukabikora wihishije birashoboka ukabusambana kandi ugasambana mu mwisho uwo munsi uzaba umunsi w'Imana kandi abantu bose kandi abantu bose bahagararije Imana urubanza rw'Imana ruraje Yesu azogaruka Pawulo aravuga ngo wamubeshywe Imana izokogwa icyo umuntu wese abiba azokwimura niba warabiteye ibibi uzokwimura ibibi niba ufite urwango uzokwimura urwango nyine niba wowe ufise umutima mubi wo mu bisho nicyo uzokwimura kuri uwo munsi kandi ikibazo kandi ikibazo niko ndabona nuko benshi nuko benshi bazotabwa mu itangwa rya Kristo ariko haracyariho umuntu uyu munsi turiko turavuga ubutumwa abantu bakavuga turiko turatera ubwoba abantu abungere benshi bashaka ko amasengero yuzura ugereranije n'ibyifuzo byabo oya ntuvuge kandi ibyo bintu abantu bazovuga ishengero eko bazokwiruka ariko hariyo ahantu rero hariyo umunsi tazohunga Amos aravuga ngo uwo munsi uzogereranwa uzogereranwa n'umuntu avuga intare imbere akacahura n'igikorwa cy'ijuru oya ntawe umurozi azobakiriwe bintu hazobaho umurango kandi ibikorwa byose bizoshirwa habona uwo munsi uracyafise umwanya wo gushobora gutunganya ubuzima bwawe Yesu aracyaboneka ku ntebe y'urubanza iminsi iraje kandi ibintu bigiye gukomera cyane Antikristo avuga mu gitabo cy'Ikinyejana cya 13 kandi Antikristo azogaragara kandi abantu benshi bazamukurikira
kutotengeneza kandi igihe cyo gutunganya ni ikinyene, kubadilika nuru igihe cyo guhindurwa ni ikinyene, kuja Yesu igihe cyo kugaruka kwa Yesu ni iki. kutengeneza nuru Imana ikubake kandi usashe, kutoka kandi igihe cyo gukizwa ni iki. kutubu Kandi igihe cyo gukizwa ni iki. sina ile nchi Oya nta bundi butumwa mfise, zaidi ya hii hakuna ile nchi oya nta bundi butumwa mfise. ninafikiria Ndafise umugenzi, ambaye kuondoka umugenzi yarakijijwe bali kushuhudia kandi by'ukuri naramushingira inama, kitabu kandi yari umusore mwiza, tabia nzuri kandi yarafise ingeso nziza, tena bila kuokoka kandi by'ukuri yarakijijwe. akazidi Na akaweza aca aratwaza inda, akakulia mama yake acabwira umuvyeyi wiwe, wazazi wakaongea abavyeyi baravugana wakasema tutapata haya bagati ngo tuzokorwa n'isoni. yake ni representa Papa wiwe n'umuserukizi, tutapata haya tuzokorwa n'isoni. ndio representa Umwana w'umuserukizi anaonyesha hivyo aratwaza inda anaeleza kandi acikize, tukafanya ndio baca bakora ubukwe bwihuta. baada ya mwezi mmoja Mu kwezi kumwe gusa ikafanyika ubukwe buca burarangira, umukobwa acagira inda. aliyobariki Uwahezaga ubwo bukwe wakati yamenye yuko umukobwa afise inda. baada ya miezi Inyuma y'amezi makeya, nk'amezi ane uko, imbanyi ikiravuka, hazaho gutekeranya rero, kandi abariho nabi umwana aracikana, aca abaho muri ubwo buzima, ariko aravuga ubutumwa, akavuga ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana, igihe kimwe bafatwa n'abadayimoni, umuntu wo mu rusengero baca babirika kumuhamagara, acaza afise ingomezi nyinshi, kandi ivyanditswe vyari mu mutwe, akaza gukamara umudayimoni. Baca baramwereka umurwayi ari. Kudata mu izina rya Yesu, indayimoni bamwitegereza, yongera ibifinisha, unawe ushaka kumusengera, wewe musengere, aritegereza, indayimoni iramubwira ngo wewe waramaze kugwa, kandi ntabyo wigeze umenya, kandi icyo ndaguhanuye, garuka kwa Yesu wawe, kandi wowe waraguye. Akeneye gutekeranya, indayimoni iramubwira ngo shaka ndakubwire ngo ndakumenyeshe yuko waguye. Yavuga ati ngo ejo haheze wewe niwe wakubise umugore wawe, yakubwira ubuzima bwiwe bwose. Umugabo aca arataza ingomezi, aricara atangura kurira, ndayimoni aramubwira wewe waraguye, kandi icyo ndaguhanuye, garuka kwa Yesu wawe. Abantu bamuhamagaye batangura kuvuga ati ngo tugire gute, baca bariruka, baca yuko n'ubundi musenyeri, reka se tumwite bishop. Indahiro nawe ati yowe, uyu rero ni umuhuza rero ngaha, uyu ntahurire hano, uyu ntashike hano. Baritege bararabana, baramenyekanye mu ishengero n'abakozi b'Imana, ariko mu isi y'impemo hariho ibyaha by'ibanga. Umudayimoni aravuga ngo genda mumuhamagare, kandi burya ni iwacu, kandi afise impeta zibiri ku maboko, kandi imwe ni iwacu twamuhaye, kandi aza kudusengera gute. Bose bagomba bahundwe, abakristo bose
gahundwe bishop akukoza atakuita uwo bita bishop nawe nyine ama kuna siku utatikana hariho umunsi uzomenyekana matendo yako yatatikana ibikorwa byabo bizoshyirwa habona ikiwa hapa dunia yabaga mu isi kuna siku hari umunsi uzomenyekana na mimi nanjye kuna siku nanjye hari umunsi uzogaragara na wewe nanjye kuna siku nawe hari umunsi uzoboneka uzogaragara wote watahukumiwa kandi abantu benshi bazocirwa urubanza mbele za kiti cha imbere y'intebe y'imanza Kristo. kandi tuzoriho neza byose ukora ijuru ririhorera ukibaza umenga ijuru ririko rirabibona ariko hariho amaso ariko arakwitegereza mw'ijoro no ku murango uyu munsi turagomba gukizwe uyu munsi ukananirwa gukizwa hari umunsi uzorondera agakiza kandi utazokabona nimba urashobora guhaguruka kugira ngo dusenge Imana reka ishengero rihaguruke ko mufise intege nke umwaka wa 1990 nari mutoya cyane kandi cyane igihe abantu benshi bava mu buhungiro kugira ngo bamwe ibiharage bya pamu kandi abantu benshi barakuzuye barahamagara kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba no ku mugoroba umugoroba ukakurya uri ku murongo ariko ahantu cyangwa iminsi iriko iraza amaguru azokomera imbere ya Yesu urananiwe ariko harimo iminsi igiye kuza bageze guhaguruka guhora mu mirongo kuva mu gatondo amahirwe mabi ibiharage bigatangwa kandi bigaca biherera hagati ufise ka gapapuro akakubwira ati taha uzogaruka ejo aho hafi nyine umupira w'urukino rwa Barcelona uzohagarara mu mukino utanguye gusa uheze kandi ukaba uri kuraba umuntu utabibona neza ariko iminota 30 irakunaniye yote yatatuzwa yote yatatuzwa
birashoboka ukaba warabayeho ubuzima bw'ibanga, ubuzima bw'icyaha, urashobora kuzana imbere kugira ngo abakozi b'Imana bagusengere. Niko numva gusengera abantu, kaze hano imbere. Oya, ese impamagara n'inginga, wowe ubwawe wiyizi kandi ubuzima bwawe busobanukiwe, wewe wicyabona cy'ubuzima bwawe, ingeso zawe urazizi, uwera urabizi, ukaba ufite icyaha cy'ibanga urabizi. Urashobora guhaguruka ntacyo, oya guhaguruke ntacyo, ingomba utambuke uzira imbere. Yesu aravuga ngo uzokuba isoni yo kunyatura imbere y'abantu, nanjye nzontera isoni imbere y'Imana Data. Birashoboka abakora amajwi akaba nyuma yawe, hari unanirwa no kuryama. Uyu mwanya turimo umwanya w'ubutungane, narigeze kubaho ubuzima agenda ninyegeza kuko nari nzi ingeso zanjye, ariko Yesu aze kugitegereza, Yesu amenya imbabazi kandi acyamenya. Reka sabe abakozi b'Imana bakikuze abantu, kandi niba ufite ikibazo, niba ufite indwara, urashobora nawe gutambuka munsi ya mbere tugusengere.
tukiwa na watu wa juu, tulikomena wa minyuma, tukiwa na watu wa katika, tulikomena wa moa hati mishengero, hata wale kutasa, na wale wanapitegereza, kama kisi wana wa Israeli, kuko wa Israeli, walipiga kelele ya ushimbiga ya kukoba kama kinzinzi, kuta za Yeriko zitakomoka, ingome ziriko zirasenyuka, aina piga kelele ya yuko kukoba kama, ya kukusha, yo kusenywa, ila takila zote, mwengesa zose, zote takisa, wingomezi zose zungijima, ikiru chose changu mose, upige kelele, kukoba kama, ya ushimbiga, kama kinzinzi, wote ni tatu kama kinzinzi, no
Mungu akubariki. Imani kwako ina neema. Shika imani kuwezekana. Kami nisije kami tende zote Kuwaisha na Mungu. ikuwe uzima wako. Haitani shindu waliposema kwa hapo. Haitani unaweza kurudi. Maswala ya salamu yote usiangalie. Imana yagejejeho ndizera ko wakiriye ko umwanya adapfa aho bamwe abandi bahambere bati uhinduke zari mazuza byari ibyawe byari kwihana icyo arebere Imana ntukikubiremo kandi cyangwa uturamemerera uzokugira umunezero nawe urabikunda nabo kuko umunezero ni imbuto y'ikimera. Amen. Ikunda nabo icyaba cy'ikimera. Amen. Umunezero wa kumana. Amen. Imana y'abakozi bayo tugiye kugaragaza kuzenga kurushaho kwatezwe wamefanya kazi wako kitu chote Mungu Baba yetu tunashukuru hata wao ni